Nza gusiga ndamurindira karabakekera ndakurindiriye kandi rero wowe muvyumva ndaguhaye amasaha 20 yo bari makeya ndaguhaye amasaha 48 uravyumva ube wafashe inyishu nziza tuyironke ngaho umpe inyishu nziza mu masaha 48 ntayironse ico nikorera ndakiza mwebwe subiza hariya mu cyumba urabyumva mushyire ku mugozi kandi nimusubire kumuha amazi yo kunywa cyangwa ibyo kurya mpaka mpaye inyishu iri ku murongo inyishu nifuza nanjye mpumapfa we nditwara wowe kumbona umengo ntumeze uko wahora ufise ingorane nyabaki bakunda genda se ubwoba ibintu turimo ibintu nyabaki uretse ko amatohoza yatanguye ibi bintu tuko turakorera mu gihe jewe ndafite ubwoba ntiworaba hasi jewe wowe urafise namaze kubigisha ushungwe ku bwoba afise ufise ubwoba bw'iki amatohoza ariko arakogwa mbe wibaze ko Mugisha amaze kumenya ibi bintu azodukorera iki cyangwa azokora iki kuri twebwe Mugisha nta na kimwe ashoboye Mugisha yogora iki yokora iki Mugisha ntugire ubwoba na butoya kuri Mugisha jewe amaze gushira ukuguru kwaje kwa Mbirizi Mbirizi aramukonya hamwe Mugisha atanu wundi muntu yumviriza ariko bakunda uretse ko Mugisha abona kure yareka ni muto si gito yabona kurekera Mugisha abona kurekera ntarashika kwa Mbirizi jewe mama we ntumubona amatwi ngo nimbeba umunsi yabimenye twimbe twige ntabyo azopfa amenye noneho naho yomenya ijambo ni gwanje ni jewe nyene ijambo icyo mvuze cyose mu cyara tumva nwana jewe amaze kuja kwa Mbirizi ubye yasigiwe na sekuru urazi sekuru wewe mu mwana urazi sekuru wiwe kugati ujya nigitangaza sekuru urazi ngene sekuru we yitwa ntawenzi ntumubona gute jewe abantu nabonye sekuru wiwe yari umuntu agwaye umuti ukawukoresha n'indege iri hejuru warayimanura sekuru indege iri mu kirere gakoroka reka ndibagira urutsina rwiwe yitwa rubagira gute yitwa Nzovu oya mazina numva y'abakera reka nari kubwira ari nagibuka sekuru nza wiwe nawe n'isazi yaraduma akayimanura ibyo rero ntumukine ko Mbirizi ntumurabe ngo ni umwana ngo aracyari muto ku muti oya kandi reka ndakubaza ikintu ntabwo urabona ko Mugisha iyo mvuze aca yunama murabona ko Mugisha mvuze aca ari umuti yampaye ni ukuri hajya Mugisha naramuhejeje narakarabye hajya ujya namufise mu kiganza naramuhejeje reka ndakwereka akarorero ujya natanguye kumukomesha namuhaye amazi ariko Imana iramukunda yamusimbishije amazi arahiye yanwa niyo yahitanye abana banje
ndavyibuka cagihe cyane rero Mugisha hajya uretse kikwereka yuko namuhejeje uribuka yuko nagire mpa umuti umugore wiwe Mugisha karayi umugore akanga ngo ntawonwa ngo ntawanwa ariko warabonye ko agati gakoze umugabo yaramuhaye arayamba ararahira ariko Mugisha ati uvugu yanyoye hajya nikajya agati karakokora mu bitsa akamubwira ngo yanywe icyo ni kimwe umwana wiwe wa mbere nani yaba uwundi nani yaba uwundi yavuga ati ya mukecuru reka ndamwikeka afise ubwenge bukora ibyo byose yari kwemera yuko harajya yiruka urumva umugore wanjye arafise inda nanjye ni kandi abone ya mbere yaravuyeyo agaca kubwira ubugira neza ndiriza rwose namwereka ko turi kumwe na husho yaba yari umuntu azi ubwenga nawe yarayibonye yuko kwanza ntiyari kumbwira n'ikintu na kimwe yibutse ibibi namuko urazi bimaze kumukorera ndabizi none ariko naraca nikanda ngabona ko ari genda bikora kubera iki kajya kantu nakwiye kwambiriza reka wa mwana wowe kwanza n'uwumva ucasubirayo banze reka numvirize ibyo mbwiye ntawampa iby'abarongozi ivyo byose kuri vugisha ngo ubwo ucasubirayo uraza kanazoma kazoba arako erabe ugara rimwe na rimwe atazojura n'agatwe ngo agiye no kwitwara utwagira ubwoba mw'ibi bintu nini reka ni wewe nyenda ndacuzi wewe uzogira ubwoba jewe sinshobora ariko ndakubarira ukazoricira hasi izokumena umutwe be nobihera he kandi jewe nzoca ndakwihaka nobihera he kuvuga ibintu nk'ibyo ko ari banga ryomena umutwe jewe nta kinyagiritse ndakwihakana amaboko avuga ntuyonyene niwe yarondera mu gishuyo niwe yagira ivyo jewe bundurira ko byose bikabacera ndakwihakana n'ikare ndagenda ubicira hasi rizokumena umutwe wewe nanje kubimbariye ushobora kugira amakosa nkayo nzogicarira uhorera ibibanga ryacu kujya nyere twarigize ibanga Mugisha nazogira utanazopfa by'uyu mutwe kuri kajya kantu ahubwo umuntu ufise ko amakenga ni Sonia kuko nta kintu na kimwe twamukozeko nayo Mugisha twarahejeje Sonia anagutera ubwoba bwiwe ujya Sonia ariko nawe nyene ujya mutama yaramwishe yarahejeje hajya na Sonia nta mutwe azogira hajya nta jambo afise ko naho yo cakubiti no kumabuye ntaco yo aho rero none umva ufise ubwoba bw'iki rero ndakubwira bakuru iyo mbirize ndumva umenga aranyinjiye mu mutwe mbirize umenga hari akantu wogenda nanje ukanyereka kapyondera kugira nanje ne ntubizi uramunyereka nanje utevye utabimbarira uraza ndagutware ejo nyene urabona ejo asaba ngaha mahera ni menshi yani yatameshe nzokurihira wewe nuzi ibyo wankoreye byinshi narashimye nzokurihira wowe uzoza gusana gutwara none reko nomuhamugisha ndamuronka naho yamaze gushira Sonia mu nzu naje we ndacamukeneye nene amushira mu nzu nawe urashobora kushobora gusohoka kugira ngo gusohoka bisabiye akagenda reka ntabyo kwanjwanjwa urugendo ruracari rurerure fasha sinze nirimuke inzira yanje yuzuye mwambawa amarira ndamaganya imbere yanje hari umwijima Mana mushobora byose wewe uri mu ijuru ubona ibyo tudashoboye kubona ndazi yuko wewe ubona kure Mana mfashiriza umugabo wanje aho ari hose Mana umukuri buzimu nihaba hari ikintu kibi cyamukorewe ko Nyagasani ndazi we kubona ibyo je ntashoboye kubona Mana uri mu ijuru Mana mushobora byose ufashe urugo rwanje udukure mu maboko y'abasi uturinde abasi Nyagasani Mana dufise abasi batuzungurutse Nyagasani mfasha urabona Mana hondi n'umugabo wa hari turi kumwe Mana buri kimwe cyose cyoba kitagenda neza Mana mufashe Mana uri mu ijuru Mana mushobora byose mfasha Nyagasani Mana fasha umubohoro umugabo wanje umuhe kubona kure muhe inkomezi muhe imbaraga muhe ingufu muhe kunesha abansi
umuhe kumenya ikibi n'icyiza, abone umwansi yamwinyegeje imbere ziwe atarabona. Mana ntihaba ari umuti bamuhaye, akaba ari umuti bamuhaye. Mana muhe uwo muti muri we, umuhe kumuvamwo, umukize kuko niwe ukiza. Mana mubohora ahari, mufashe Nyagasani, mufashe Mana wari uri mu ijuru, mufashe Mana ndakwinginze. Ibi byose ndabikesha wewe, amahoro n'umunezero ndayakesha wewe, no kuboka kwiwe ndagukesha wewe. Buri kimwe cyose ndacizeye mu maboko yawe Nyagasani, dufashe Mukama wera uri mu ijuru. Ndagusabye ku izina ryawe ryera, nyene impuhwe, nyene imbabazi. Amina ya Rabbi. Akaba ari umuti bamuhaye. Mana muhe uwo muti muri we, umuhe kumuvamwo, umukize kuko niwe ukiza. Mana mubohora ahari, mufashe Nyagasani, mufashe Mana wari uri mu ijuru, mufashe Mana ndakwinginze. Ibi byose ndabikesha wewe, amahoro n'umunezero ndayakesha wewe, no kuboka kwiwe ndagukesha wewe. Buri kimwe cyose ndacizeye mu maboko yawe Nyagasani, dufashe Mukama wera uri mu ijuru. Ndagusabye ku izina ryawe ryera, nyene impuhwe, nyene imbabazi. Fasha ufashe urugo rwacu, dukure mu maboko y'abantu. ariko imbere yuko ugenda Yego. banze utore iyo shakoshi ya Mugisha. Yego. Ugende uyisuzume hari inyuma y'inzu. Ndayisuzeme mwiki kamabuja. Genda urabe ko atabihere n'imbaraga azazanye mu mpuzu ziwe, ntabyinjiranye mu nzu yanjye byo hava bidutera indwara. Beba kona wewe n'umuhungu wawe Kubera ko bimbajije. kubera nabonye uterebo. Oya, iyo n'umukozi narose. Ehe bwa bujujukiwe n'ukuri. Ndani kitaba ruhanagure ngaho wakiyofa we. Ni accident abakunda. Mugisha, urehe? No munsi ntaho nja. Hari impuzu zanje n'iz'abana banje uteza kugorora muri kino gitondo. Jewe sindi nyoko. Kandi kiri nacyo ni nk'iyo ngesa dukanye ko wateguye imitego, utegura impongo utateze. Ubona? Muzuribagira yuko waguhaye inka ari we ayikwaka akateretse kabagasema. Ave mwereke. Urapishe. Dufana iki tuti? Uyu muntu atinya ishyamba ahubwo atinya icyo bayihuriyemo, kandi abakurambere bayamaze bati igiti ntigikora mu jisho kabiri ahubwo baragasema. Uwo wizera niwe guhekura. Nibiki? Uyangane. Ushaka kwikingira inkurikizi y'ivyo wagize zoba bigusumba, karatsindura azi neza ko bavuga bati inyuma y'inyungu haza akanyarizi. Ako cyomenya cyoco uhenzwe n'agahengwe acana inkinzo, je sinzofa nibagiye ikibi bakunda dukoreye. Ikintu cyose ugomba kugira umwana w'umuntu. Weyireke ntitwavyara umwana akabaho tutomubwira cyangwa wenyine avyibonere se nakango tumubwire itarakura. Ngira urazi kumwe na vyagenze, waragiye urabivuga, warabonye ingene vyagenze. Ubu navyo nanyene ngo bivuge navyo kandi. Nakunage
je nanje ubona no kuri ico ugufasha nk'umugenzi nk'umukobwa nkawe ukaraba ingene yobyunguka kiramo ukamwereka ko yihenze ukamwereka ko akora iby'ubwana bijya n'ibishobisho nta mapenzi abaho muri irya muri ibyo nta mapenzi abamo amapenzi ni inyungu ya buri wese urabyumva umuntu akunda igihugu kugira igihugu kigira icyo kimuha ntazove ngaha atemeye urabyumva genda umukinjibure erega burya tubiri tuvurana ubufu soko wari nzire Oh, Dr. Sonia, namahoro? Ndamutsa kwanza mu kuboko. Namahoro gute? Glory. Ukuvugana ikine nari ya shetani. Umviriza rero no. Uko yaga iki? Ko tuyaga ivyacu. Ivyayo wakuje mugabo konza atakeza kamuvamwo. Ujya shetani mukomuvugana iki? Kwanza wowe ngaha waje kuhakora iki musanzwe muzinanye uri mu biki ngaha? Umviriza Dr. Sonia. Ico si kibazo. Ni nyisha huko. Zanda kubari. We ntukeneye kuvamo aho gasho none. Cheko ndashaka kwavana none wewe kwanza manzu nyishuru rya mutama ko muvugana iki? Babwira ati cyutazi urabaza. Wari kumbaza ati waje gukora iki bimeze gute nkakubarira biciye mu ncamake ke. Ugira ati ikintu canzanye ngaje. Bwira. Nambuzi ko wikunda, nambuzi ko ukeneye kubaho, nambuzi ko ukeneye kugira ubuzima bwiza busumba ubwo wari ufise, usubire kuba mwiza nkuko wahoze, usubire kuba Sonia w'akarorero, usubire kuba izuba, inyenyeri mu kirere, ukubonye wese akagushaka akagushima. Va kuri Kamugisha, umakuri karabakeke nawe amafaranga. Nibikiwe no kubiza amahoro, ubeho nabi, ubeho nk'inyakamwe nk'umupakazi nk'uwabuze icefo ni caruguru. Kudashaka kubona kure. Kumbe wewe ikure mukaga nkako uvuze nguki ikure mukaga nkako mutamumankiriki afuye he abuziki umugabo mwiza wari kumicese nkijya yani jewe Gloria jewe nari kuvyimenyera nari kumenya ico Imana yashiriye ku isi nari kugikora wamuko ubuzi mujibuntu iyo ndana mbere guteye ingorane jewe uratsko ndi umuganga ndakuzanira imiti ibinini uranywa mu masaha 28 nizo bivuye Urani simwa shetani wewe ni uri kurambira Sonia wewe Dr. Sonia uri mushiki wa Ibda wewe Dr. Sonia reka wa mushenzi wenda ku urashaka kugira ngo je kuri nje yanje ifunga Sonia wa mushenzi kumbe wewe ni uri shetani ni wewe uri shetani kumbe byose ni uri nganisha wewe dakare ndakurira ibindi byose ni wowe ubigira ni wowe ubigira kura Sonia Sonia kumbe murabona Sonia rekubya kumbe ni ufatanije n'urushetani ngaho we Sonia niwe muri nyuma y'ibintu byose na nawe ubaha wowe kumbe wewe kukubita Sonia ngure minda yanje nta nisoro n'uruba uko mukobwa wawe ngene uri rero uvuze ngo iki sanze ubaho mutanga umviriza ukuri ndahatswe uhatswe aramakije arani uragira Gloria ugira icyo wubaha urabyumva neza hajya Sonia ndacyamukunda urabyumva neza karabakeke uracyamukunda umuntu yari ko araniga umuvugira ngo uracyamukunda yanica naho akuzimunyegera cyane kukwere banza tugahura naho ndagufata nk'umuntu muzima dukina kangu kibaza ngo ndoroshe nari kukubera ukambona neza kumbi shetani turigwa twicaranye tugendana n'iryo rikora ibintu byose kirira habiri wa mushiki wa Yudawe tuzotinda duhure umviriza hajya nishavu numva ko wamuhamuye hajya yahahamutse urumva rero iyo pari kuryoherwa hajya ngiye muhongera n'ibinga niki kugira yibagire ko wamuhahamuye namba ari uko nzosure kuntuma oya nzoza ndagutuma ariko rero tugende oya wamuvugiye ngene yawe foroje tugende
Mama, sabwe mwana. makuru y'imisi meza. Ego twe turaho turashimira Imana. Ego kubona twaramutse ibintu byose bigenda neza. Ego twese turabona n'isaha hii. Urumva mama ngenda kurondereye sikindi. Urabona ko Mugisha ibintu tumaze kumukorera ari byinshi. Uherutse narungitse amafaranga menshi. Ushira mu gihe yaratwitse umuriro. Wewe yaritavye Imana kandi ibintu tukora by'amasikiza nabo bwa mbere twashatse kumwishano ariko ararokoka apfa bene wacu carambabaye niba nacimutse ndumva ko tumeze neza kabisa Ndakumva. ucamake ndashaka ndagusabe nkawe mama wacu dukuriye umurondere Mugisha tumusabe ikigongo umubwire yuko ivyo twakoze byose tugiriye nange kugira ngo natwe umuntu ashobora kutubabarira raba turi mu mezi gushika ryari ubona ko ari ikibazo Tugiriye iki? Nsaba imbabazi Mugisha. ico nkunda kugusavye uvugane nawe Iki? umubwire ko ivyo tumwemeze ivyo twakoze byose ko twakoze ari bibi hama twakimariye tubabarira Ariko urantangaje we. Jewe neza nje imbere ya Mugisha namusaba imbabazi. Wewe wariye umuti? Ngira ubwo nta muti bakurungikiye. Ega ari nuwuzanana n'indege ukaza mu muyaga. Ubu jewe nje imbere ya Mugisha namusaba imbabazi. Yewe garukira byose mwami. Ico nigishoboka. twakimariye tubabarira icyo n'igice twakoze amabiri menshi kandi nisikira tujana twicara ngo Imana bitubonera tubona natosha kudushikira kandi ikindi ico mubaza cyane nuko hari igihe nayo byose ugasanga yagiye kandi ntigukeneye nk'umubyeyi kandi n'umubyeyi gusigaranye Nigikunda. Ntegereza kuzohemuka ari uko agiye mu kuzimu asanga abana banje iyo bari cyangwa asubira mu rukaramu iyo yazananye. Ntusubire mwana ndagukunda kandi ndakuba ariko ntusubire kumbwira ko roje imbere amugisha ngo ngiye gusaba imbabazi. wowe murondera Mugisha umusabe ikigongo rero ndiye bishobotse mu minsi iza ushobora kumanika i Burundi ushobora kumanika i Burundi amusaba ikigongo iki ciwanje ubwabo wewe ari uzobanza kuvugana nawe Ntibikunda. Oya. Urashaka ureke kumfasha n'amafaranga yawe uhora undungikira ushaka uyareke. Mugabo jya kujya imbere ya Mugisha ngiye kumusaba imbabazi igishoboka. Ndakurahiriye mwananje nukuri. Ni wewe nyene ni wowe ndahiro. Sinshobora. Naho wowe maniki nakubwiye naho mahera yawe urashaka kuyagumye. Atagiye mu kuzimu cyangwa asubira mu rukaramu. Urazi ibibi yankoreye. Hakambuza ko kari yaza kurongorwa iwacu ibyo uri kurambwira nibihe ega Mugisha ajyankuye mu mata menshi cyane none uri kurambwira namusaba imbabazi iyo ndabyibutse ahubwo icoma reka mbere nzosura kwambiriza ndamukureho rimwe na rimwe mbere je nabyo uri kurambwira sinabyumva ego nimba ubona wowe bidakunda ntuzosubire ku telefone uri kurambwira ibintu bya Mugisha ngo nje kumusaba imbabazi ahubwo yumbwira uti mama ndakurungikiye amafaranga no kurondera akantu kafanya mbiyo kama kagira fye na ye fye ako niko nkeneye navyo kumwe ndamusaba imbabazi uyu reka nabara sinzo nabikora ishaka wirekere shaka wigubirize sawa nagasaga mbere mbisa ave
karibu cyane. nuko urumva ubona ko jewe ibintu byose byagenze neza kandi naragushimiye n'ubu biracyagenda neza kujya nyine. Hanyuma rero uyu mwana yari afite ingorane y'ibintu biriko biramukurikira, niwe nari ndakuzaniye ubugire icyo mufasha umutabara. Yego. Yitwa Gloria. Niryo zina. Yitwa Gloria niryo zina. Gloria ntugire ikibazo wageze kwa Mbirizi. Aha niho kwa Mbirizi. Uyu yitwa muganga yitwa Mbirizi. Ujyana ko hariye ko nzokujyana ntugire ubwoba. Baratinyitse. Ntubone gutya baracyari muto ariko arakora. Umukozi. Sigo buhuma ntibuba bunini. Uko umubona uko ibyo yankoreye n'ukuri nawe nyine arabihitse. Muravye ndumva n'ubwoba. Reka ntugire ubwoba. Ahubwo umubyeyi arafashe. Ntugire ubwoba. Cyangufashe. Kuko badafite ikibazo. Ahubwo ikibazo ni wewe. Ikibazo ni jewe. Ukoresheje ibyo mubwiye nta kintu kigenda nabi. Ariko ntimumugoze byinshi kuko ni umwana wanje. Ukuri uyo najewe nicyo kimwe. Ujye wamugirira neza n'abandi kumugirira neza. Yego. Neza nakubwiye. Sabwe. Ukeneye inka ajyana nawe. Yego, ibyo ndabizi. Ibibazo urabyumvise. Yego. Ubwo rero icyo ari cyo cyose mubwira utegereza kugikurikiza. Urabura kumviriza. Umviriza, jewe sinibindaba. Wowe babwira. Jewe ushaka ufashe ntazogire umuntu n'umwe amenya icyo ndiko ndakora ko hariho umugambi ndimwo ntagire n'umwe azomenya na kimwe. Uzondondera wese ntazambone. Baze bambure babone yuko atana kimwe kabisa gihari. Bazomenye ibanga ryanje ndimo. Nibyo. Nibyo nyine. Chamkwekole, gitami bamwane, chamkwekole. Nta kibazo. Ndaguhereza umuti. Ariko ntibaza bavuganye. Kuri namubariye kandi nta ngorane natoza na jewe nzokuzanira. Nta sura yawe nzoyizana. Ukagenda neza je nomuzanira. Nta kibazo. Umuti ndawuguhereza. Ariko ikibazo ni kijya neza. Umuti ntakuwukoresha nabi. Ndagwaye umuti wanje ukoreshe neza nkuko ndabikubwiye. Ndibaze ko uranyumva. Banyita Mbirizi. Icyo twomenya rero uyu muti ndaguhaye uwukoresheje nabi udahinduka imene uhinduka imbata. Mwisi y'abazima n'uzoba ukiriho ukwigora ukawukoresha neza kandi ibyo ubyumve nkuko ndabikubwiye. Oya n'akazi kawe ugenda wasa n'ubushaka. Umuti uwukoresheje nabi uhinduka imene cyangwa ugahinduka imbata. Niba gutumye kuwukoresha utaboneka neza. Wenge nabwira ngo bakunda. Bishobora kuzahinduka n'imbeba. Bishoboka. Umuti ndaguhaye ukoreshe neza. Umuti ndaguhaye ukoreshe neza. Umuti ndaguhaye ukoreshe neza. None si wambwiye ndakuzane. Yambiriza ijya kubwira. Tora uyu muti. Tora nubwira ikibazo. Akira none. Ugeze imbere yanje nukwiye gutinya. Akira we. Tora. Ndaguhindura inzoka nyine. Hawaje kwa Mbirizi. Niwaje gukina natwe. Fundikira. Uyu muti rero ndaguhaye. Ntihagire umuntu wereka. Uwirabire wewe wenyine. Kandi uyu muti uwisige uhejeje koga. Apana aya mazi y'ibombo. Apana aya mazi y'ibombo.
bakunda rero inoga yawe Nyabagera. Tubazo navyumvise. byo kuyavuga urayavoma use nkaho umengo nawe ugiye gukoropesha hamwe yoga Oga amazi ya Nyabagera. Kandi ayo mazi uhejeje kuyoga uca wisigaho nyene. Uhuza amazi muri Nyabagera ntihagire amazi y'ibombo usobora. Binashobotse Dangwa urayizi. Dangwa urayizi. Genda uturajya amazi nyene. none ndagira muri Dahangwa nyene cyende wagira muri dushe Ikibazo cyiza. Nakubwiye yuko aho utegerezwa kuyoga ni kubarabara. Ibarabara ritandukanya inzira zimwe. Inzira igenda uku, n'inzira igenda uku, n'inzira igenda uku, n'inzira igenda uku. uzokwiga uzoca Kandi wicoro imuzu wambuye. zine bakunda je ko atazora Nyumviriza, imuzu wambuye. Wejeje kuyisiga, nusubire kandi kuzambara. bayita mu mayira abiri uzoja mu mayira abiri y'inzira zibiri aba ariwo wogera mu mazi Indobo ukoresheje uzayisige hajya nyene. kunyereka nzokwereka Ntacyo azokwereka kuko ni muzojana. Urabyumvise? Kandi rero sishaka yuko uzagenda ujanye n'umuntu. Naho ni muzojana nawe. Sujana n'abakunda binyede Kubera ukeneye umugabo, sibyo? Ukeneye umugabo. Wewe namukeneye. Ukeneye umugabo utegerezwa guhangana wewe wenyine. Muramusangiye. none nawe uzoba ukeneye Kandi wumvirize. genda wigwane ko igutabare Hagize ikintu kinanirana. Neza na neza mu kadomo. Ntiyazorenga iminota 3 udahindusigikere. Kandi ibyo nabikubwiye. niwe bikora nabi bakunda neza Nta minota 3 izorenga udahindusigikere. Ndibaza nashobora kugenda. Kandi iby'iwanje mushobora kubishikana nk'uko bikenewe. uzobizana No mu kugenda reka je nzobizana ntihagire na kimwe muvugisha. Wewe nuvugane n'uwo cyangwa wewe nuvugane n'uwo. Kandi mugende nimunarabana. mubwire ari ku telefone nyarutse Alo, kuri banki ndayabona amahera yiwanje. alo. Mbiriza rero mugabo wanje. Jewe ndaho meze neza ndakomeye. Ntugire ikibazo. Meze neza. Ikintu ngira ndakubwiye. Mubarire ibyo nkeneye. Mubwire icyo ashaka kumenya. Mubwire mugisha amahera yiwanje ndayasange kuri konti. Mbiriza mugabo wanje. Ikintu ngira ndakubwire. Jewe meze neza. Kandi yimvuga ngo ni karabakekena. Nta kintu na kimwe yonkoza. Kandi nta nico yongira. Wewe kintu cyose ugomba kugikora utekanye mu bwenge kuko ataruko naho uzagushiduka nawe ufashwe. Kugira rero ndokore koresha ubwenge. Izimbwi imihimbire nta kintu na kimwe yonkoza. Amashetani imidayimoni nta kintu na kimwe biri bunkoze. Nta na kimwe Ibyo nibyo nagutumye. Mugabo wanje wewe utekane wumva amahoro. Wumva amahoro aho ndakomeye no mushenze na cangira twagwanye kuva kera ntacyo uzonkoza. Arabyumva kandi ubyumve ntacyo Mugisha. Wumvise? Ntumvirize iby'umugore ariko arakubwira. Wanyumva neza? Amahera yiwanje ndayakina. Ndakomeye meze neza. Tekana. Urabyumva neza? Tekana. Wajumvise? Guma hamwe. Urabyumva? Iryo ni risase nkubise hejuru ku ibati ry'inzu yiwanje. Wajumva? Irikurikira ni kuri Sonia umutwe ndawusavye nguhaye amasaha 10
amahera yiwanje mbe ndayaronse kugira nawe uronke Sonia. Atari ivyo tubura twese. Alo? Wamwumvise Karabakeke? Hariho abantu barinda kweri. Arashobora gufata umugore w'umuntu afise inda. Uyu ni Karabakeke nari nakunda kubwira. Urabona yuko Imana iki itugirira neza akira nerefora turi kumwe. Urumva? Je nimvira yuko bariko barabyinisha ariko arabyinisha jewe ukuntu byaga n'ibyo wanje ubwitonzi bwa cyane ibintu byose mvuga ati ni sawa ati Imana izondihira ati nije biboneka yuko bariko bashaka gukora ibyo bishakiye. Rero Diane ndagusabye dusiye wanje mu kurikirane neza kuko irimo ibintu byinshi cyane Yego kandi ikindi naco nimvira yuko mukuru wawe Gloria nkuko wabimbwiye afise urara rukomeye cyane je nibaza yuko uwo makanya nkavugana na Gloria ariko rero mbwa ndakubwira Karabakekena ntaragira n'ico atinya uyu mugabo numva ateye anayishavu ridasanzwe ndigaye ndabona uko umengo Jesse ndi umugabo umwanya wose afite umugore afite imbanya afite umwana wanje mu nda numva uyu mugabo afite yishimije nabi yitwaza ko afite amafaranga yitwaza ko afise amafaranga muga mu ubutungane bw'amara bwa mbere ariko renda kubwire kucerekeye Gloria sinibaza ko yo kwitabira ngaha Gloria umutelefona mukavugana mukagira aho muhurira hama kucerekeye kuri ivyo jiwe naragerageje Gloria kumubaza byose ariko nta mwishu yamaye. Diane birumvikana ko kutagwinyisha birumvikana we kutagwinyisha birumvikana ko wewe uri muto yiwe naho bimeze ko uri muto yiwe ategeza ari bimwe abishyira ngo gupfinata ari bimwe bafata kugungara gusumbya imyaka mugabo jewe ndazi cyo ngiye gukora kandi araza kumbwira ibyo ambwira byose ubwo telefone yawe zibiri wazi ndakubikira byose sawa hama urakoze cyane mu mwanya wawe umuhaye kandi uko nuko urabigenza ndabigushimira cyane ubandanye ngirira iperereza basha je vraiment nari umudamu w'iwanje nari umubyi wanje banatwawe kuri je bagashimuka iwanje nzokagura ntakibazo yego friend ngiye kugerageza mbandanye nkuko ndakora kugira ingorane nyinshi sawa kabisa hama urakoze cyane hama urabe naho mukuru wawe nijyashika mukuru wawe akagira ibyo yagirizwa bwe ntuzubishiremo ibishobisho by'umutima yego kuko nakana kazi je naragerageje kumuhanura uko bishobotse kose yarangaye ko ndi mutoyi wiwe ariko naragerageje kumuhanura je nzokora uko ubutungane bukora sawa musa urakoze cyane sawa merci Sonia amazi yamaze kurenga inkombe urabyumva kandi burya we rero wambonye amatwi ngo ndimbeba jewe kandi burya sinarinzi ko uri umukobwa mwiza ariko ukijuju Sonia uri kirofa sawa natemeye Mugisha iyaba yagukunda amahera ntaba yazanye ningo ariko urabona umwanya ariko aradutesha iyaba je ntagukunda simba naguhejeje kukurasa umugabo wanje nta sase narashe kwibati umva bijya bikwereka ko ngukunda nari kuri gucisha mu gutwi rigaserukira mu kundi gutwi nubwo nopfa no komera nkapfa kubwamugisha tuzokubura twese rero nopfa mpfa kubwamugisha nubwo nopfa mugabo nkapfa muzi ko mpfuye nsiga mugisha mugabo ushobora gusiga mugisha nje wawe we umbiriza ukuntu ibintu bimeze amazi yarenze inkombe urabyumva namuhaye amasaha 10 wabyumvise Sonia tuzomubura twese Mwumvise musubize hariya mugasho mwugarane mushire ku giti ubu ndabarekuye amazi yamaze kurenga hariya umugabo w'igisore nka wewe ntiwari umugabo wo kubana nawe kubika nyinyi namwosha kubita
umwana kwa nyina nta bigongo ngaho kubita higa yaba ari sase hoho niwakoma induru naguhanye basuzugura potro wacu